Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. N'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Niyo nkuru iciye ku masonga mu menyesha amakuru bitandukanye cyane ivyandika ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse nayo nkuru iriko iravugwa cyane mu gisagara Bujumbura. Ibiko biravugwa ni vyitwa ubusuma bw'ibitsina bibandanya guteza uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ubusuma bikaba vyatanguye bivugwa kuri kaminuza yitiriwe umwizero wa Afrika iri mu Ngagara muri komine Ntahangwa i Bujumbura. Hari kuri uyu munsi genekerezo hari ku munsi w'igenekerezo ya gatanu ntwara n'umwaka w'2026. Kuri uyu munsi rero igenekerezo ya gatandatu havugwa ibibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura vyagaragayemwe bakwivyo bitsina. Aho twiboneye ni ku kibanza citiriwe kwikukira kiri hagati mu gisagara. Mu masaha ya saa 5 hari umugabo yarashengerewe n'abantu benshi avuga ko yashikiwe n'iryo bara. Nkuko abari ngaho bagizwe n'abakenyezi bakora isuku mu ibarabara ngo n'uwundi mugabo yamuramukije uwundi nawe yumva umubiri wiwe urahindutse, maze kwiraba ku mubiri asanga nta gitsina agifise. Radio Bonesha FM yatangaje ivy'ubwo busumwa kandi vyabereye muri zone ya Buyenzi ku ibarabara rya 12, aho iyo radio ivuga ko abantu babiri bagirizwe ubwo busuma batabawe n'igipolisi nyuma yuko bari batanguye gukubitwa n'abene igihugu. Igipolisi rero cavuye kijana ku biro vya zone abibwe ndetse n'abagirizwe ubusuma icarimwe. Iyo nkuru ya Radio Bonesha FM kandi kabivuga ko Edi Sabimana arongoye zone Buyenzi avuga ko abo batwaye ibitsina abandi ko batwawe ibitsina abandi babaravye babona biriko ku isoko yo mwijabe. Abayinjiramwo muri iki gitondo cyo kuri no munsi basabwa kwicunga ngo bicunge ntagire uwo bakora ko batazinanye, abantu bakaboneka nk'abahungabanye. Mu kinama naho hakavuga ko hoba hari uwahasize ubuzima azereyo mangetengete. Muti rero mu nzego z'umutekano bo bavuga iki mu gipolisi? Kuri urwo ruhagarara rwose twarondeye kumenya ico mu rwego rw'umutekano babivuga ko. Umwanya uheze twakwiye Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano, we akaba yatubwiye ko aturungitse kubaza mu gipolisi. Desire Nduwimana avugira urwego rw'igipolisi tumurondeye yatwishiye ko aya makuru atace yaziko nyaboneka yabaye ngo ubutubaza ingene bigenda kugira bagitware. Uyu muvugizi yavuze ko agiye gutohoza vyose aheze yishure ku bibazo twariko turamubaza. Ibihuha rero vyo kwibwa igitsina ibikwasho vyo vyaheze mu masoko ya Jabeka Inama ndetse no mu Ngagara. Mu Nyakabiga igikwasho kigugwa amafaranga 10,000 mu Kinama n'ibihumbi 7 mu Kamenge ho vyaheze cyo kimwe no mwijabe no mu Ngagara. Ngaya makuru dushoboye kwegeranya kuri no mugoroba. Ni mu gihe mu gisagara ca Bujumbura ariko arakwiragira inkuru zivuga ko hari abagabo bavuga ko bibwe ibitsina ndetse ko ngo hari n'abakenyezi bavuga ko bibwe amabere. Ivyo biba rero vyatumye abantu benshi bagira ubwoba ku buryo mu masoko ibikwasho vyaciye biduga ibiciro bimwe bidasanzwe. Inkuru za mbere zatanguye kuvugwa nkuko twabigarutse ko ku munsi wejo uheze hari genekerezo ya gatanu ntwarante uyu mwaka w'2026 ku banyeshuri muri Université Sport d'Afrique iri mu Ngagara muri komine Ntahangwa. Kuva ku munsi wejo rero abantu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura batanguye kuvuga ko hari abagabo babaramukije hanyuma bagaca bumva umubiri wabo uhindutse, bagenzuye bagasanga igitsina cabo cabuze. Kuri no munsi rero igenekerezo ya gatandatu ntwarante ayo makuru yarushirije gukwiragira mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bintu nyene vyavuzwe no muri zone ya Buyenzi ku ibarabara rya 12 nkuko vyatangajwe na Radio Bonesha FM. Kubera ubwoba bwatewe n'izo nkuru abanyagihugu benshi bakavuga ko uburyo bwiza bwo kwikingira ari ukwambara ibikwashu canke utugozi dufunga amahera. Ivyo vyatumye rero mu isoko ryaje ibikwashu biduga cyane igiciro. Nkuko amakuru adushikira abivuga abadandaza bavuga ko ivyo vyahora bigugwa amafaranga 300 vyashitse kugugwa amafaranga 1,000, 2,000 ndetse n'ibihumbi 3 mbere no gushika ku 5,000 vy'amarundi mu gihe c'amasaha make gusa. Ni mu gihe mu Nyakabigaho igikwasho kimwe ngo kigugwa amafaranga 10,000. None ko kandi twasubire nanone ku rondera umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ariwe Desire Nduwimana.
kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makuru. Nanone akaba yatumenyeshe ko atacu yari bwayamenye ko ariko ko agiye kubitohoza ko kugira ngo hamenyekane neza ukuri kwavyo. Bamwe mu banyagihugu bati mbega hamwe koba ari akajede k'abadandaza b'ibikwashu, naho mbega hewanyu ibikwashu vyo biriko biragurishwa gute? Gira ico ushikirije muri commentaire bitewe ni ibiriko biravuga nkuru nibiko biravugwa kuri izi nkuru zibiriko birabera hariya mu gisagara ca Bujumbura, cyane cyane kubivugwa kuri ibi ivyo kwibwa ibice vyirondoka ku bagabo ndetse n'abakenyezi. Hari bivugirwa mu Ntamatama, nibanga benshi babitse ku mitima yabo ariko badashima kurishira habona ku bw'imvozi biharuro vya politike. Bamwe bati ubujyajya bw'uburyamuryango mu mwinovoro w'intuntu n'agahinda ni kahise kanyegejwe kaguranywa ibinyoma. Bituma abarundi bubakira kazoza ku masinde y'ubujyajya, arivyo vyama bituma igihugu cacu kitigera kirama mu gukomera cama kiriko kirata imigaga ishira ku gusenyuka. Bivugirwa mwibanga gusa ariko birazwi ko bene urugamba rwo kwikukira ko Burundi ari abarundi ngo b'abayisilamu. Iyi ni nkuru dukwiye kukimenyesha makuru Ejo Heza. Abarundi bo mu yandi madini bakunze kubita abaswahili mu ntumbero yo kubafovya ko ari abantu bato ataco bamaze mu buzima bw'igihugu, kuko ariyo politike yamye ikoreshwa kuva kera yo kubafata nk'abari munsi y'abandi barundi. Ni imvugo y'ububegito, ishari n'inzigo ya bamwe mu barundi ngo badashaka kwemera ingabire zidasanzwe Imana yahaye abo barundi hisunzwe ivyo bamye bakora muri kahise. Bivanye no kurinda kwabo ngo ubwenge ndemanwa n'ubukerebutsa abo bayisilamu bo mu Burundi ngo nibo batanguje urugamba rwo kwikura ko abakoroni. Nkuko Ejo Heza ibitangaza ngo muri iyo myaka y'1950 bamwe muri abo bayisilamu bari bafise inshuti n'abajyango ba mu gihugu ca Tanzania, niho barahuye ico ciyumviro cyo kwikura ko bakavamanga, kuko ryarisekeze ibihugu vyinshi vya Afrika vyagenda birongoranirana kugira ngo bihagurukire rimwe. Bamaze kwiga uko urwo rugamba gogenda, abo bayisilamu barasavye umubonano ku mwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge nk'uwaramutswe igihugu kugira bamusangize ico ciyumviro ciza kandi citeka. Umwami amaze kubumviriza uwo mugambi waramuteye ubwoba, kuko kwari nko kuvyura intambara hagati y'abarundi n'abazungu yari maze imyaka yarahagaze ku bw'amasezerano yo guhagarika intambara yiswe Traité de Kiganda yo mu mwaka w'1993 yatewe ku mukono hagati y'abakoroni b'Abadagi n'umwami Mwezi Gisabo. Ubwo bwoba rero umwami Mwambutsa yabogize yisunzuka abakoroni bari bamaze gushinga imizi mu Burundi bafise ibigwanisho bikomeye, akibuka n'ukungene batsinze abami bamutangiriye. Umwami yabonye ko kubagwanya bitokoro ahubwo vyohuhura n'ivyahuha mu Burundi, ntiyemeye kubashigikira. Nubwo umwami atabashigikiye rero abo bayisilamu nk'inshirwa rimenetse ntibacitse intege, babandanije intumbero yabo. Iciyumviro cyo gushinga amakoperative y'urudandazwa abayisilamu bagiteguye nk'inzira yo kuza barahuriramwe vyitwa ko bariko bakora urudandazwa, mugabo bariko bayaga ibijanye na politike kugira ngo abakoroni ntibabimenye. Nubwo bobo bamye bakumigwa bakinubwa, ariko abo bayisilamu bo ntanzigo yamye baranga, bagoma bahamagara bukebuka abandi barundi atari abayisilamu kugira baze bafashanye urwo rugamba, nubwo benshi babitinye ntibabizamwo kubwo gutinya umukoroni. Nkuko amakuru adushikira abivuga mu Barundi atari abayisilamu bemeye ubwa mbere kwifatanya n'abo bayisilamu harimwo uwitwa Tadesi ry'uyu munsi, ni nawe yahavuye abaha iciyumviro cyo kwegera umuganwa Rudoviko Rwagasore kugira bamusigurire uwo mugambi, abizeza ko we azobatahura kuko nawe yarasanzwe ari mu Barundi barinda. Ntivyatevye Rwagasore aje mu Burundi mu buruhuko avuye ku ishure mu Bubirigi, b'abayisilamu baramwegereye baramuyagira uko umugambi wifashe. Bamwera ko igituma bifuza ko abatwara igihugu babashigikira ari ukubera uwo mugambi wo kwikura k'abakoroni utegerezwa kuba uw'igihugu kandi uhagarariwe n'abategetsi bacu kugira amakunga wemere. Amaze kunyugwa n'uwo mugambi rero Rwagasore ntiyabatebeje, yaciye yemera kubashigikira, yemera kuja imbere nk'imfura y'umwami n'umuganwa mukuru kugira ngo urwo rugamba rugire inguvu. Abandi barundi batari abayisilamu bamaze kumva Rwagasore yabigiyemwo, nabo baciye batangura kubahuka kubijamwo, urugamba rurashuha. Twibutse ko amadini yose ari mu Burundi yazanywe n'abanyamahanga. Imbere y'umuzo w'abanyamahanga abarundi bari bafise uko bemera Imana.
mu gusenga Imana bari bafise uwarongora amasengesho yitwa kiranga. Kurya amadini y'uyu munsi afise abasenyeri, abashehe canke abapasitori. Uko rero guhurira ku Mana imwe bakagira umwami umwe n'umurongozi w'amasengesho umwe ariwe kiranga vyatuma abarundi baba umwe, arico gituma igihugu cari gitunganije neza kandi gitekanye. Ariko abazungu bamaze kuzana inyigisho zabo z'amadini babaye nk'abaroza abarundi mu mitwe, babigisha ko uwo mudasangiye ukwemera nubwo mwoba muva mu ndimwe atabakiri mwene wanyu, ukwiye kumufata nk'ishetani canke umwansi wo kurwanya wivuye inyuma. Abarundi rero baca bicamwo imice, arizo vyafashije abakoroni ko bafata mu ntoke. Kubera ko abakoroni bo bari bazanye idini rya Katolika, bakaba batatahura ivy'idini rya Isilamu ryazanywe n'Abarabu, vyarabagora cane kumenya integuro z'Abayisilamu kuko umugenzo wo kwirega ivyaho bibwira patiri mu Bayisilamu atawubaho. Mu gihe rero uwo mugenzo ari wo watuma abakoroni bamenya amabanga y'abarundi bemeye kuba abakristu nico gituma abakoroni baciye bazana politike yo kugaranira abo Bayisilamu mu makambi y'abavuga igiswahili yiswe Camp Swahili. Ivyo abakoroni babikoze ku bw'imvo zibiri nyamukuru. Icambere kwari ugutandukanya abarundi kugira ngo abo Bayisilamu bamaze gukanura ntibahave bahumura kandi abandi barundi muri uwo mugambi wo kwikukira. Wabaye kandi umukenyero w'amacakubiri ukomeye kuko abakoroni ntibashaka ko hari irindi dini ryomenyekana mu Barundi keretse iryabo rya Katolika. Nico gituma abari mu idini rya Isilamu bugaraniwe muri ayo makambi barabuzwa no kuja kw'ishure nk'abandi barundi kugira ngo batazoronka ubumenyi bazobe abo mu idini ryabo rya Katolika gusa. Mwibuke ko utaciye ku ntebe y'ishure atashobora kuzezwa amabanga y'igihugu. Abakoroni rero nibo batanguje uwo mugenzo wo gukumira abo mu idini rya Isilamu kugira ngo ntibige nk'abandi barundi kugira ntibazoshobore kuronka amahirwe yo kuja mu nzego z'igihugu nk'abandi barundi, maze inzo nzego zizobonekemwo abo mu idini rimwe ryabo rya Katolika. Hariho benshi mu Barundi babuganijwe ibinyoma, babwirwa ko abo mu idini rya Isilamu canke abavuga igiswahili batakunda ishure kuva kera. Yamara nuko batswe ubwo burenganzira bwo kwiga nk'abandi barundi kuva kera kuko amashuri y'ico gihe yari mu minwe y'abakoroni, nabo bakaba batashaka uwundi murundi ayigamwo atari mu idini ryabo rya Katolika. Ariko kandi mwibuke ko ku ntwaro za cami imbere y'umuzo w'abakoroni, umwami, abaganwa, abanuzi b'umwami n'abandi bose bazizwa amabanga y'igihugu nta numwe yaba yaraciye ku ntebe y'ishure kuko bitari bwabeho kandi baratunganije igihugu neza. Vyasaba rero kuba warigishijwe gukunda igihugu, kugikorera no kucigura, vyatuma uba umutware mwiza utunganyiriza bose. None uwo munsi abatware bigishwa ibiharuro, indimi z'amahanga, bagaca bazizwa amabanga y'igihugu batigeze bigishwa karangamutima ko gukunda igihugu, kugikorera no kucigura. Ariyo mvituma twama turongorwa n'abarundi bene wacu bigenza nk'abakoroni. Muri urwo rugamba rwo kwikukira, abakoroni bamaze kubona ko Rwagasore nk'umwana w'umwami yafatanije n'Abayisilamu baragaragaje kumucafuza ko yabaye umuzira rumenyetso, ariko iyo nyigisha abarundi ntibayiha agaciro. Iyo myaka y'umuzo wa Katolika bakwise umuzira rumenyetso, utemera ubutatu bweranda, wacu ufatwa nk'umwansi w'Uburundi n'abarundi. Uri mu idini rya Katolika wese yaca kugira umwansi ukomeye kuko benshi mu Barundi baza baramaze kwinjira muri iryo dini. Abakoroni bashaka ko Rwagasore baca bamuva inyuma abakoroni bashaka ko Rwagasore baca bamuva inyuma, ngo mugambi wo kwikukira ugahagarara, ariko ntivyakunze. Umwanya munini Rwagasore yawumaze ari kumwe n'abo Bayisilamu kuko nibo bari bafise igicapo cose c'umugambi wo kwikukira. Nabazanye iciyumviro cyo gushinga umugambwe Opona, arico gituma ingoro y'uwo mugambwe ya mbere yabaye mu Buyenzi. Nico gituma rero iyo ngoro ya mbere yakorewemwo n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yahebwe itigera ivugwa kuko hari abarundi badashaka ko urwo ruhara rw'Abayisilamu rumenyekana. Vyongeye igihe abakoroni baba bateguye umugambi wo kugandagura Rwagasore, Abayisilamu mu kumunyegeza bamwambika imyambaro y'abakenyezi b'Abayisilamu imwe ituma umuntu utamumenya mu maso.
Ivyo byose rero abakoroni barabikoreye ko kugira Rwagasore bamwankishe abarundi, ariko bibata ko amazi. Ku bw'igito bw'abakoroni bahavuye bashika ku mugambi wabo, baragandagura umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Gushika uwo munsi rero vyarananiranye ko abanyamahanga bategura ubwo bubisha bashigwa habona, kubera ko bamye bafise abarundi b'imihirimbiri babakingira ikibaba, kubera ko bamye babizeza ko baha ivyo bashaka vyose harimo n'uburongozi bw'igihugu. Inyuma yo yigandagurwa rya Rwagasore, abarundi b'imbundege bemeye guhamba ukuri kujanye n'abahekuye Burundi kugira bahabwe igihugu ku isahani. Abarundi bo bakoze ibishoboka vyose kugira ngo babarundi b'abayisilamu ntibazi bigire bavugwa mu mateka y'urugamba rwo kwikukira ko Burundi. Haciye hategurwa kahise k'ibinyoma kuzemwe bujyajya abariko barundi bahabwa ngo bubakire ko Burundi bukomeye. Umuzo wa Republika ya kabiri wabaye w'amateka adasanzwe ku Burundi, kuko warongoye igihugu ico gihe nyakubahwa umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yarateje imbere igihugu ku rugero rudasanzwe, gushika no bakaba atawundi mukuru w'igihugu aramushikira mu guteza imbere igihugu mu myaka ishika 50 abakuru b'ibihugu babisikanya. Uwo mukuru w'igihugu Urundi bwagize atarasanzwe mu guteza imbere igihugu yatembagajwe n'ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya mu mwaka w'1987. Ico gihe Buyoya yavuga ko aje gutunganya neza ivyananiye Bagaza. Amabanga akomeye yatavuzwe y'ico Bagaza yazize nuko yoba yari yabaye umuyisilamu, ngo mbere haracariho bamwe mu bana biwe n'uyu munsi bakira abayisilamu. Hari isanamu iboneka hari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Colonel Jean Baptiste Bagaza ariko arasenga nk'abayisilamu. Isengesho rirongowe n'umukuru w'igihugu ca Libya Colonel Muammar Gaddafi. Kugira ashobore guteza imbere Burundi, Bagaza yafashe ingingo yo guhindura abafashanya n'u Burundi. Imfashanyo zazanana n'abazungu zikaza zihetsa amategeko atuma ibihugu vya Afrika bitigenga mu kwiteza imbere, yabanje kuzihoza atangura kurondera izindi nshuti z'ibihugu zakoresha umukanyuro wa unguka nunguke. Mwe muri ivyo bihugu vyari vyemeye gushigikira Burundi muri uwo murindi w'iterambere ridasanzwe harimo ibihugu vy'Abarabu. Kwegereza ibihugu vy'Abarabu b'idini ya Isilamu akaba ari bo uhijambo mu Burundi, kugeza abazungu b'idini rya Katolika ariryo dini ryari rikomeye mu Burundi, kwari nko gutanguza intambara y'Abayahudi, abazungu n'Abarabu mu Burundi. Mwari yafashe igihugu rero yari umukatolika, amaze guhindura akaba umuyisilamu, vyatumye b'abakoroni bafashanyije n'abarundi bamye bakorana bategura uko bosenyura intwaro ya Bagaza kugira bazibire ubuyisilamu ntibaramutswe igihugu buhave bukomera ahahora higanje katolika, ngo bemera guheba imigambi iterambere Bagaza yarafitiye igihugu cy'u Burundi. Nkuko amakuru abandanya abivuga, kugira ngo umugambi rero kumutembagaza ushoboke, kumwe abakoroni bagomura abarundi ko Rwagasore yabaye umuzira rumenyetso, ngo niko babigenje no kuri Bagaza. Bamwe bamwagirije ko ashaka gusenya idini ya Katolika mu Burundi, kuko bari bizeye ko abarundi bashira ukwemera kwabo imbere inyungu z'igihugu. Agangwe k'amahoro rero abarundi bari baronse ku ntwaro ya Bagaza abakuyeho ubutegetsi bwari bwabamariye ababo mu mwaka w'1972 kari gaheze, kuko amaze gutembagazwa mu mwaka w'1987 uyo ntiyatevye kubasubiza mu marira n'agahinda mu kubamarira ababo mu mwaka w'1988 nyuma y'umwaka umwe gusa. Ibinyoma vyabwiye abarundi ni vyinshi. Bahenzwe ko Buyoya yafashe igihugu mu mwaka w'1987 akirekura mu mwaka w'1993 agasubira kugifata mu mwaka w'1996. N'ibindi vyinshi birabana nino nkuru tukazobigaruka ko mu makuru yacu ataha. No Mpuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya. Mu mwanya rero ntimuze gucikanwa n'andi menshi turiko turabategurira, yoba ayavuga mu gisata cy'ubutunzi, politike ndetse n'agateka kazira muntu. Imana ibahezagire.